Iyi ni Mutsi Champion TV musanzwe mumenyereye nta birebire turinda kubabwira ko musanzwe mumenyereye ko Mutsi Champion TV ikorana vya hafi n'ikigo Disara. Ikigo Disara ni ikigo gisanzwe gifasha abana bagendana ubumuga, kikaba gifise naho basanzwe bigira imyuga. Muno mwanya nkuko twari twabamenyeshe ko yuko Disara yabashe kuzana aho bigira gushona, murako ko yuko byatanguye. Reka tubanza tuyage na nyakubahwa hasanzwe arongoye iki kigo Disara. Atubwire mbega byatanguye ryari, bafise iyihe ntumbero, mbega bararonse abarimu, mbega bafise abigani bangahe, mbega aba bose biga bagendana ubumuga. Namahoro gamutama. Ego namahoro namahoro. Ibibazo dusanzwe rufise ngira mwavyumvise. Ego namahoro kaze hano karibu. Nkuko turi mwabonye turi mu kigo ca Disara, aho turi mu nyubakwa, aho ibikoresho twaronkejwe kugeza ubu biriko birakora. Twizeye ko mu minsi iri imbere tuzoba dufise umwimbo mwiza ku banyeshuri bacu bagendana ubumuga, bariko bigishwa umwuga wo kubarira, umwuga wo gushona. Byukuri hano muri iki kigo ca Disara nagateka ntange n'umunezero mwinshi cyane muri yahangiro twari twarihaye yuko ikigo Disara kigomba kwigisha abantu bagendana ubumuga imyuga. Rero muri ya myuga rero harimo kubarira, gushona. Ibyo nabyo biri mu ihangiro twari twarihaye mu mwaka wa 2024, ariko tubitanguye muri uku kwezi kwa 12. Murabona ko twebwe dutanguye vuba cyane. Hano rero turi kumwe n'umwigisha, abakurikirana cyane. Ngo reka kumbure byo byiza ko nomuha mikro kugira ngo yage nawe. Namahoro gamuze. Mahoro cyane banyakuba. Mumeze neza. Musanzwe mu byukuri mukora umwuga wo gushona. Akazina kari mitwa gute? Twaje kugira ngo bashe kuyagira ariko barakurikirana no televiziyo yacu. Mbega urebye aba banyeshuri bawe uri kurigisha, ubona biraza bariko barabimenya, ntabyo ubona byo biko biragorana. Mbega byukuri urabona ko yuko umuntu asanzwe agendana ubumuga no mwuga. Ni cyane kandi no kuvuga nuko ko byo biraza nyine ko bagenda batadukunze na kimwe cyerekeye imashini. Ariko ubu baramaze gutangura kumenya gutembera imashini, baramaze gutangura kumenya gushyiramo igitambara muri iyo imashini bagashona. Basigaje kumenya nuko tusigaje kubiga ko dutanguye vuba, dutanguye vuba, tusigaje kubigisha gutangura kumenya gukora impuzu iyo ari yo yose. Kandi twizeye neza ko baturemeye ko turabona ko bafite umwete wo kubimenya n'umutima mwiza wo kubikora. Aho bari batumye byonge ko ntazi gusa nuko naho babimenya kubera bikeneye muri koma maze ku mutima wo kubigisha tuzobafasha niramara kubona ako kantu nyene muvuze nyene mu gasigura neza. Mbega ako kantu bo basohoza ni gute, baba bakeneye iki nko mu gihe baba bagiye mu migo mu ngo zabo? Baba bakeneye, murabona mu bihe tugeze n'umunsi mashini igipfa kuyibona, kandi umuntu asanzwe kugira ngo ayironke bakeneye 500 kugira ngo ayironke mashini naho bawabimenye rero kugora kugira ngo uzorohe. Reka tubashimire, uduhe umwe muri abo basanzwe bariko bariga kugira ngo nawe tuyage. Mbega nkaho ugendana ubumuga ko yuko takuguru ufise kuguru kumwe, tukaba tuzi ko yuko umuntu ariko arashona akoresha amaguru mu gupedara, birakorohera mu kugira ngo uzohave umenye no mwuga? Biranyohera cyane, ahubwo tena n'inshitse ngana n'ikindi cyashoboka, ariko nabonye ari ibintu byoroshye.
imashini iragenda neza. Ku minsi umaze ukora wiga urabona ko yuko hari intambwe uri kuratera mu bijyanye no kwiga gushona. Intambwe ndamaze kuyitera ndende ugereranije umuntu nta n'isanzwe nzi na rimwe yongereye ngaha rero narashoboye kuba no kwiga amarangisha nimwe ndamaze kumenya abana nk'akabutura bagateranya agateranije isike imaze kwiga kandi ndabona hari n'ibindi mukora atari ibingibi mu minsi imbere. Turabona ko yuko muri ko muratera intama mbega nk'ubu ejo canke hirya y'ejo nimwabimenya hamishyamwe ikavuga ati yamara turabasohoye mwabimenye nimugende mu ngo zanyu canke none ntimuzoja mu ngo zanyu muzoja mu isoko muzoja mu materi asanzwe akorera kugira ngo mubabere abakozi musaba iki ubona aho hakenewe iki mu gihe muzaba mubashije kuva mu kino kigo disara. Icyo dusaba cyo nitwobura kuko twebwe tuzakora sanzwe tuzakora kandi tukagenda n'ubumuga ubundi rero ko abakigiye umwuga ari byiza cyane mu gihe baba babisohoye bosaba yuko ngo duha nk'imashini ishobora kudufasha tukaba tugiye tugira akamaro cyane uyu mwuga tumaze kumenya bakadusohoza n'imashini aho umuntu wese aherereye ashobora kugira. kandi dusohoka tubimenye baduhereza n'ishimwe nyereza gufata ubuzima bwacu abamugaye ukuguru kw'iburyo amakosa.